Yesu ashimwe bene data. Ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise HABONAYO. Ndashimiye data wa twese ahoraho anyemereye kugira ngo nsubire kugaruka tuganire ku majambo y'Imana. Reka dusenga Imana. Haleluya, bwirukiro Mana, ndagushimiye uyu mwanya umpaye. Ndasabye ngo ubane nanje Mana, mu izina rya Yesu. Umfashe Yesu, ushoboza uzobukoze. Hezagira mwene data nkurikira n'uzonkurikira hanyuma. Mwami Yesu, ibi tugira tuganire bigirire ikimazi uvyumva wese uzobukoze. Mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Bene data, ndashimiye Yesu yongeye kunyemerera kugira ngo nze uyu munsi nje kuganira namwe kw'ijambo ry'Imana dusanga hariya mu gitabo c'Abikorinto ba kabiri. Abikorinto ba kabiri hariya ku gice ni ca gatanu ku murongo wa 20. Haleluya. Igice ca gatanu ku murongo wa 20 haravuga ngo nico gituma ubutumwa bw'umwuzuzo, nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwiyuzuze n'Imana. Imana nihabwe icubahiro. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Aha ni Pawulo ariko arabivuga, ariko arabwira ishengero ry'Abikorinto. Aravuga ngo Imana isa n'ibingingira muri Pawulo. Nanje uyu munsi hari ikintu Imana yashize ku mutima isa n'ibingingira muri je. Bene data nshuti z'umusaraba, abo turiko turaharanira kuzoshika mu gihugu twasezeraniwe n'Umwami Imana. Ngo nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwiyuzuze n'Imana. Niri jambo nshuti zanje bene data, kwiyuzuza n'Imana. Umuntu yiyuzuza n'ubundi igihe hariho ico bapfuye. Igihe hariho ico bapfuye rero abantu bariyuzuza. Natwe twiyuzuza n'Imana kubera yuko hariho ibintu byadutandukanije n'Imana. Mu bintu byadutandukanije n'Imana rero n'umuntu kutagendera mu mabwirizwa y'Imana, n'umuntu kutagendera mu vy'Imana yihanikirije, n'umuntu guhonyanga amabwirizwa y'Imana kandi abizi canke atabizi. Naho wowe utabizi ukabihonyanga naho si vyiza. Kuko waba ubizi canke utabizi, wabikoze uzohanwa. Data dutabare. Rero umuntu yiyuzuze n'Imana. Uti yiyuzuza n'Imana hehe? Maze iminsi ndiko ndigishwa na mpwemu yera ku kintu bita kuba umuntu w'Imana, kuba icitegererezo ciza. Turavye hariya muri 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Reka turabe uko hatubarira. Timoteyo wa mbere igice ca 4 ku murongo w'12 haravuga ngo ntiyakagire ukugayira ubusore, ariko ubere abizera icitegererezo mu vyuvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Ni Pawulo yariko arabwira Timoteyo, ariko aramubarira uko akwiye kubigenza. Ku murongo w'11 aramubwiye ngo wamubwiriza ivyo kandi uvyigisha. Acavuga rero ntihakagire ukugayira ubusore bwawe. Yariko arabwira Timoteyo kuko Timoteyo yarajejwe igikorwa co kuvuga ubutumwa bwiza. Rero aravuga ati muri byose rero uze wame wiyerekana nk'icitegererezo ciza. Umwami Yesu Kristo adufashe. Natwe nk'abakristo ba kino gihe, abakristo bo muri iyi myaka, Imana iragomba yuko tuba icitegererezo.
aho hanze hari abantu bakeneye kubona ati mbega abakristo bakwiye bagenda gute, mbega abantu b'Imana bagenda gute. Hariho abantu kumbure batasomye byinshi muri Bibiliya, ariko amaso bayahanze wewe, bayahanze jewe, kugira ngo babone ingene abantu b'Imana batandukanye n'abandi. Batandukaniye hehe? Batandukaniye mu biki? Imana data wa twese idufashe tube aba representa beza, aba ambassadeur beza b'Imana. Imana ishimwe. Paulo rero avuga ati uzubabere icitegererezo, ubereka abera ingene bagenda. Yavuze ati ariko ubere abizera icitegererezo, abizera ubabere icitegererezo. Mu biki? Mu byo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera, no mu kugira umutima utanduye. Ibi byose umuntu abishishikariyemo akabigendamwo neza, aba agenze neza. Nibwo buzima, kuko ubuzima bugizwe n'uko umuntu abayeho, ingene umuntu avuga, ingene umuntu abaho, umunyarukundo, umunyamahoro. Mbega ingeso zawe zimeze gute? Yesu rero adufashe. Rero maze iminsi rero ndiko ndiga ingene umuntu w'Imana, Imana imushaka. Imana imushaka ko amera gute? Imana ishaka ko aba umuntu yitonda, adasaragurika, umuntu w'imvuga kuri. Mbega nyene namwe murabizi, n'umuntu wese yamagomba umuntu ameze neza. N'Imana nayo ishaka abantu bameze neza. Hanyuma ijambo ndagomba kuturaba cane cane niri ngo mu ngeso zawe ubere icitegererezo. Mu ngeso, ingeso barakunda kuvuga ati uriya muntu afise ingeso nziza, canke urya muntu afise ingeso mbi. Mbega abameze gute? Barinze bavuga ngo afise ingeso mbi. Iyo bavuga ati urya mugore afise ingeso mbi, aba ari umugore akunda gushurashura, canke avugira hejuru, canke akankama, canke ubwibone, canke ndazi ibintu byinshi nyene biba vyerekana ko afise ingeso mbi. Ariko rero Pawulo ariko arabwira Timoteyo ati ubera abizera icitegererezo mu ngeso zawe. Ni ukuvuga yuko yariko aramansiona ubwitonzi, gutekereza, guhanura umuntu mu bugwaneza, kwerekana urukundo, n'ibindi nkamwe n'ibyo. Kimwe rero mu byo nagomba tuganireko, nagomba bene data nshuti z'umusaraba tuganire ku kintu citwa imyambaro y'abapfasoni. Imyambaro y'abapfasoni bubaha Imana, canke imyambaro y'abapfasoni biyubashe. Ushobora kuba uri umupfasoni wubaha Imana, canke naho uri umupfasoni wiyubashe. Iyo turaba nk'abapfasoni b'abakuru b'ibihugu, canke iyo bagenda mu manza nyene, mu manza officielle, barafise ukuntu bitwara, bagatwara nyene imyambaro ibakwiye, ibafutse, itabateje isoni. Hariho inyambaro nyene idashobora kugenda mu rubanza rwiyubashe. Hari n'igihe mushobora kugenda nko mu rubanza bakavuga bati muze mwambaye gutya. Rero nagomba nganire n'abapfasoni bubaha Imana, abapfasoni bariko baraja mw'ijuru, abapfasoni bagomba kwerekana ingeso nziza mu bandi bapfasoni bagenzi babo, canke mu bababona. Tugomba tuganire ku bintu cerekeye inyambaro beneda. Inyambaro, jewe Françoise nari nibaza ko ndi umuntu ndi mu bantu bambara neza, nompa kwambara neza yuko mfise mvuga ngo nambara impuzu z'igiciro, oya, ahubwo impuzu zinkwiye. Impuzu zinkwiye nivyo nariko ndavuga.
Ah, hari igihe nabayeho igihe nambara uduhuzu duto duto tugera hepfo y'amavi, uduhuzu tumfashe cane kandi naradukunda numva nyene umenga niyo style yanje. Hanyuma kugenda mu mahanga birigisha, ngiye ahandi hantu bakunda kwambara impuzu z'ibitenge nca nkunda kwambara ibintu vy'amabubu, ibintu vy'ibitenge, ariko naho hanyigisha iyindi ngeso iwacu ntari narabonye. Hariya hantu bakunda kwambara impuzu z'ibitenge barafise ukuntu bashonesha impuzu, bakayishonesha ikagarukira ngaha ukamenga aha hose ibitugu vyose bikaba wazi. Hanyuma ico gihe rero nanje urumva nyene ahantu ubaye hariho ukuntu ubaye influence na milieu urimwo. Ikindi gihe rero nanje ca ndagenda ndashonesha ivyo bitenge nyene nabirose. Yo mana, shikanye muhira umutwara ati hewe, ati biteze. Ewe gaye aca arabisubizamwo, baragenda babitera barabitera bazi kuniga mw'izosi. Kubera yavuga ati nta n'isoni ufise. Aho ndamwumvira. Nagomba ndababwire rero yuko hari igihe amashinga ntayo Imana ibahenzagire barafise role bajuba ku bagore babo. Nimba uwundi yo kwinfluensa canke bikamunanira umugabo wewe ntiwomwankira, zose aca arazisubizamwo vy'ukuri. Nuko nazizanye ngo ndabereke. Hanyuma ariko Imana ishimwe ndazisubiramwo kuva ubwo urumva nyene sinasubiye gushonesha nka mwene uko kuko ndamye ko atabikunda, ariko kandi sinigeze menya ko sinabona ikibi kiri muri ivyo. Ariko mu vy'ukuri harimwo ububi muri ivyo bintu. Uti gute? Twagiye ahantu dushikira ahantu mw'ihoteri, hanyuma muri hoteri twari turi kumwe n'umutware wanje, twari twagiye nyene mu bintu. Hanyuma bo bagiye ku kazi, jewe nkasigara ngaho mw'ihoteri ndindiriye abantu baza kundamutsa, canke abo twahanye randevu baza tuganire. Yo hariho rero abakobwa b'abamaraya bo baje kurondera abagabo aho muri hoteri nari ndimwo. Hanyuma mu mwanya rero bicaye, nanje nkaca ngenda nkicarana nabo nkabaganiriza. Rero umwe aranganirira arambwira, ndanabaza nti kubera iki wambaye ako gapira kambuye gutyo onye kandi hakanye? Aca arambwira ati ati hawe hari ico utazi, nte ngwaha abagabo bakubonye ngaha ku bitugu shaho, ngwaha bakakubona oye ngo reka naho ataha ndi kw'isi ati sinshaka kwambara naho hakanye gutya, mbwiriza kuherekana nyene hakaboneka. Yo bene data, murumva ko abakristo tuva kwambara gutyo ukabona ngo ni mode, ukabona ngo abantu kumba abandi barazi ico bavyambarira, ariko weho ukambara ngo none ngo nivyo bigezweho. Imana dutabare. Nabonye n'abakristo benshi haba mu mamariyanje basigaye bambara, ugasanga bambaye impuzu, bambaye utuntu Mana yera ntibafuka, aha hose harambuye, ariko ukamenga nyene ni mode, ariko si mode. Nagenda babwire yuko abantu b'Imana tubwiye ko abantu b'Imana mu nzira zose ukambara ukikwiza. Imana ishimwe. Bibiliya rero iravuga ko dukwiye kwambara impuzu zikwiye, ugafuka ubwambure. Hanyuma nababwiye yuko jewe kera urumva ko aho muri ico gihugu naciyemwo hanyigishije kwambara impuzu zambuye hano, ariko bo barambara bagashikana hasi, ariko ico bikoze nabo barashona bakagushonera ku mubiri neza gira bwango no guhema udashobora. Impuzu zifashe cane. Iwacu ntavyo twari dufise, iwacu twari dufise kwambara impuzu zisanzwe zigera hepfo y'amavi. Ego mbe ntitwabwegereza, ariko kandi ntitwambare iziteye isoni. Ariko nagira ndababwire ngo
ijambo ry'Imana ribivuga neza ati mwambare mwikwize. Kwambara ukikwiza rero si kwambara zikaba ndende gusa, ariko ntiwemere ko zikuboha ku mubiri, kuko zimaze kukuboha ku mubiri nta kamaro, kuko none wambara iki nimba werekanye amaforme yose ufise, none wumva wambariye iki? Wumva atari nkaho wari ushaka kukareka kwambara. Imana rero dutabare abakristo, muze tumenye kwambara, twambare neza, ureke kwibohera ku mubiri. Oya, reka kwibohera ku mubiri, ibyo bintu Imana ntibikunda. Ibi ndiko ndababwira ni ibyo umwami yanyigishije. Singiye kuja mu madetayi ko umwami yabimbwiye, ariko nashatse kubibabwira mu majambo yoroheje yuko Imana data wa twese idakunda uyu muntu wese yambara impuzu imufasha. Icyo mugihe umenye nanje ndabibabwiye. Ibisigaye umwami Imana ndakunda umuntu yambara izi impuzu zambuye zirekuye aha hose. Imana idutabare. Hanyuma ikindi kintu Imana yambwiye izi impuzu twambara zikagarukira bene data nshuti z'umusaraba. Izi impuzu zirekera amaboko yose akagendera ari hejuru. Ushobora kwibaza ngo amaboko ntaco, ariko nibaza ko nayo nyene ukwiye kuyambika. Ukwiye kuyambika nibyo vyiza. Igihe kimwe jeta nakunda kwambara izo mpuzu zigera aha, kandi naho woraba mu mavideo yanje menshi uzozisangamo. Ariko ubu unyeje aho regrette beaucoup. Ni gute umuntu ashobora kwambara gutya? Imana intabare. Nagombye gukura ayo mavideo mugabo mbona harimo ubutumwa bwiza, ariko numva umenga icyari kuba ciza. Izo foto n'ubu ndaziranje numva isoni zinyishe. Ingene umuntu ashobora kwaza akagenda yambaye impuzu zibonekesha amaboko yose. Erega hari haba bapfasoni nabo bavyibushe, menga n'umuntu yateye ku yindi nyama kandi uwo mugore nta n'isoni agira, akayambara agapira ngo data yambaye imvutana, akambara yagira gutya ca kiboko cose kikamera ngo Mana we, Imana itabare. Aho rero naho ntabanje kuvuga abandi bambara utuntu tumeze nk'udusengere aha hose mu kwaha hakaboneka. Ugasanga n'abantu ngo bariko barasenga bamanitse amaboko bakamanika. Yesu gitandara. Birateye isoni, n'ibintu ntovuga ingene vyitwa. Mwabantu b'Imana bapfasoni bene data, Bibiliya ivuga ngo tubera bizera icitegererezo ciza. Ereka bene so ingene bakwiye kubigenza. Niba uri umukozi w'Imana, ereka abandi ingene bakwiye kubigenza, ubabere icitegererezo ciza. Muri iyi minsi nagize iyerekwa rirerire, kumbura nzobibabwira ikindi gihe, ariko vyamfatiye umwanya kugira ngo nshobore kuja en ordre nk'uko umwami Imana yariko arabimbwira. Arambwira impuzu zose nari mfise, impuzu zose zisatuye zagera ngaha. Arambwira ati zose ndazisubiremwo. Akarorero niyi nambaye murayibona. Ngira murayibona ko aka kantu ko munsi nako nashizemo, ntabwo yari meze uko, yari isatuye gutya. Aka nako nashizemo. Imana iravuga ati ambara mwikwiza. Izindi nari mfise zagera amaboko ngaha. Ati fuka ayo maboko, narondeye ibindi bintu ndatera koshira. Kubera bene data nshuti z'umusaraba, nukuri umwami aragomba ko tuba icitegererezo ciza. Ako kazi karangoye, kambaye akazi kanini kuko nari mfise impuzu nyinshi cyane zimeze gutyo. Izindi nazo nabayombrije kuzita kuko bitagikunda yuko ntusubira kuzambara. Ariko nagira ndababwire ngo kugira ngo umere nk'uko umwami ashaka, kugira ngo ube icitegererezo ciza, biragusaba ko hagira ico ukora. Ntitubivuga gusa, ariko turabikora. Imana data wa twese idufashe. Nushaka gukundana n'umwami Imana, ugashaka kumunezereza, ukore ivyo akubwira. Imana ishimwe.
imana ntinezererwa n'umuntu imana ibwira hanyuma ntakore. Imana iragomba yuko duhinduka rwose, tugahinduka. Reka nsubire ku bapfasoni nongere twiganirire, nshuti z'umusaraba bene data. Aho nimusubire murabe namwe ngo nuko ari imvutano ngo bavuze ngo imvutano ngo bazambara n'agashati gatoya. Ye baba we, mbese imvutano wozambara n'umupira, umupira mwiza ugufutse, hari icyo byotwara? ngo yaye ngo udushati tw'imvutano. Utwo dushati wumva tureke abantu bagenda bari gusa, ibiboko byose bigenda oya. Erega iyi siyo itwereke ko tukwiye kumera, ahubwo ni twebwe tuyereka ingene tukwiye kumera. Kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ne vous conformez pas au siècle présent. Ngo ntitwishushanye n'ivy'iki gihe, ariko twebwe nitwe twari dukwiye kwereka iyi si, ntidukwiye kuyikurikira. Oya, ntidukwiye kuyikurikira, ahubwo tukwiye kwerekana uko dukwiye kumera nk'abantu b'Imana. Imana nishimwe. Turavye ujya murongo wo muri Romains 12 verset 2, Abaroma 12 ku murongo wa 2 havuga ngo iki? Abaroma 12 ku murongo wa 2 haravuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose, mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza, bishimwa, bitunganye rwose. Ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Imana idutabare. Abantu b'Imana nihangarira ukwaryo. Muri byose umuntu akwiye kwerekana nka example nziza, kandi ikintu cyangombwa cerekana example nziza mu bantu b'Imana ni ukwambara ukikwiza. Bibiliya yaravuze ngo twambare imyambaro myiza, twikwize. Bibiliya ivuga ngo habillez-vous d'une façon décente, sinzi ngene bivuga, ariko imyambaro ikwiye. Imana rero idufashe, Imana itugirire neza. Satani wewe biramunezera yuko wokwambara ukageza ngaha, aha hose ukaguma utambaye. Satani biramunezera yuko wokwambara ijipo ukageza ngaha ku mavi, aha hose hepfo ukareka akagenda gutyo. Erega ubusambanyi bwa kino gihe bwaje, Satani agufatiraho hose. Agufatiraho hose, ako hose umweretse niko yuririrako. None rero bene data, Imana dutabare, tumere nk'uko bikwiriye abantu b'Imana, abantu bariko baraja mu ijuru. Ikindi kintu, dusoma irindi jambo riri muri Ephésiens 4, Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 22 havuga gute? Havuga ngo tuhere ku murongo wa 20, ariko mweho ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we, nk'uko ukuri ko muri Yesu kuri, kubabwira ku by'ingeso zanyu za kera, ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa n'ukwifuza k'uruhendo, muhinduke bashasha mu mpwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana, mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Imana ishimwe. Kera hariho uko twahora tubigenza. Kera twambara utwo duhuzu ducincuye, ndi buvuge gutya. Kandi ntibyadutera isoni, niho twari tugeze. Ariko uyu munsi iyo tubiravye tukarabisha amaso inyuma, dusanga bitabereye.
dusanga igikwiye ari uko umuntu yo kwambara akikwiza. Kera hari ukuntu wambara akajipo wagira ukiricara umwanya wose ukagwana nayo umenga uri kurasya ukaguma ugwana nayo manura ushiruka ukuruku kubera iki? Kubera yuko tutari tuzi kwambara beneda. Ariko rero Imana Data idufashe, bapfasoni beza, muze twambare neza, twambare izidukwiye, dufuke ubwambure. Imana nidufashe. Hanyuma ikindi bene Data ndababwira ikindi kintu nasanze umwami Imana yampishuriye muri iyi minsi atari ciza, izi mpuzu z'amamarke. Izi mpuzu z'amamarke ni impuzu mbi cyane, Satana zifisemwe umugambi muremure wewe nande tutoshobora kumenya. Impuzu z'amamarke hariho abantu bazikunda, nanje narazikunda cyane. Impuzu kugira ngo ndayigure nabanza kuraba ni marke yihe, nagenda nkurikirana marke, sinarama ngo mbega imeze gute, oya canke ishakoshi nuko. Ariko bene Data, Imana imaze kungendera, byambereye ibintu bikomeye cyane kugenda muri garde-robe gukuramo impuzu zose z'amamarke nkazikuramwo, amashakoshi yose y'amamarke nkayatabagura byose. Umwami amaze kumpishurira, sindabigiyemwo muri birebire, ariko nagomba kubabwira umuntu ariko yaja mu ijuru witandukanye n'ivyo vyose. Witandukanye n'ivyo vyose, ivyo vyose bigutera ubwibone, ubishire kure yawe. Ushobora kuvuga ngo wakaye ngo je ntabwo ubwibone bwintera. Erega ubwibone buba mu mutima, kandi ubwibone bufise ico bwuririrako. Buriya Satani ngo ntiyigendera agira ico ahagazeko. Iyo uriko urabona umuntu w'ubwibone, hari ibintu byinshi cyane uzosanga. Umuntu w'ubwibone hariho utuntu twinshi umubonerako, kandi nanone uba ufise niwe yobimenya ingene bihora bimumerera. Umwami Imana adufashe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gardez-vous toute forme de mal. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. Ngo mwirinde ikintu kibi cose. Hariho ububi abadayimoni banyegeza cyane, bakanyegeza mu mpuzu, bakanyegeza mu birato wambara, bakanyegeza mu bintu wishirako ku mubiri, kubera yuko bobo baba bazi icyo bakoze. Ugasanga uriko uragendagenda aho uja hose uriko uragira publicité y'abadayimoni atavyuzi, wowe ukavuga ngo urashajije uraberewe, kumbe wambaye marke ziriko ziragira publicité Satani n'ivyiwe, nawe ntavyuzi, kandi nawe wahamagariwe kugira publicité umwami wacu Yesu Kristo. Kumbure ndabivuze mu mpfunyapfunyo, ariko igihe nicashika nzobabwira uko umwami Imana yabimpishuriye, kugira ngo nanje ndabitahure ndabimenye. Byambereye ikibazo kinini cane, byambereye urugamba runini kugira ngo nshobore gutiriya nkuremwe muri garde-robe. Kabaye akazi kaniniya cane, ariko ndashima Yesu aho ngejeje, kubure sindabiheza, ariko ndashima Imana uko umwami yabimbwiye ndabikora. Kucerekeye imyambaro, mwene Data ugenda uri gusa ntiwiyibaze kuzokwinjira muri rwa rurembo. Ndiko ndakubwira, niba udashoboye kwambara, niba udashoboye gukura ivyo bintu vyose by'ibigirwamana kuri wewe, niba bidagukundiye kwambura ivyo vyose Satani yagushizemwo, ukavuga ngo ndakijijwe, ukavuga ngo ndaririmba ndasenga, mpemu ari kumwe nanje, ndakubwira ivyo bigirwamana vyose nutabikura ntabwo uzoshobora kwinjira. Singiye muri birebire, ariko kwari kugira ngo nibutse bene Data ntihazoguge kugira ngo sinababuriye, kandi nanje naraburiwe, kuko ico mwama ntumye nico nza kuvuga. Hariho ijambo Ephésiens 4 27 rivuga ngo
ngo ntimuhe wa mugwanizi icicaro. Ephésiens 4 Ephésiens 4 verset 27. Haleluya Yesu we. Haravuga ngo haravuga ngo kandi ntimuhe satani icicaro. Satani arashaka icicaro muri wewe. Satani arashaka icicaro mu mpuzu wambaye. Satani arashaka icicaro mu ishakoshi ufise. Satani arashaka icicaro mu birato wambaye. Satani arashaka icicaro muri ibyo byose ukorera ko. Arashaka icicaro ahantu. Ariko ndakubwira mu nyonga z'Imana isumba byose, ntumuhe icicaro Satani, kuko nta ciza yo kurondera atari kukurimbura. Ngo ntimuhe, ngo kandi ntimuhe Satani icicaro. Imana idutabare kudaha Satani icicaro. Hanyuma iminsi yose uko umwami azotugirira neza, nzosubira nze ndasubira inyuma nze ndababwira, kumbura ndabashengera intahe ukungene Imana yabimbwiye n'ukungene Imana yangondoje. Namwe muravye muzosanga nanje narambara impunzu zambuye mw'izosi. Egome hariho izo narakoze neza, ariko hari izindi nazigura uko nyene. Ugasanga hari n'izindi zari zambuye ku maboko. Hariho n'izindi nababwiye ko nakunda kwambara utujipo tugufiya. Izo zose narakuye muri garderobe ndatabagura. Narakuyeho utwo dushati twose tw'uducuncu twose ndadutabagura. Icabona kirahari, sindiko ndabivuga ndabinyegeza aha, ndabivugira kuri kamera. Ndababwira nti bene data nshuti z'umusaraba, Imana ibafashe namwe mukubure muri garderobe yanyu. Muhinduke abantu b'Imana bazi kwambara nk'abariko baraja mw'ijuru. Ntimurabe ibintu de sociécle. Ibyo tubona abandi bambaye, ibyo abandi bagezemwe, ibyo abandi bagira gute, reka kubiraba. Kuko iyo turiko turaja ni mw'ijuru, dukwiye kumva ngo data ashaka iki, ibimunezera n'ibyahe, ibyo yanka n'ibyahe. Ibi ndiko ndababwira jewe Françoise narabikunda cane, ariko data nawe avuga ati ibi bintu sindabishaka. Rero Imana yo mw'ijuru idufashe kugira ngo turabakozi b'Imana beza, abagore beza bubaha Imana, bazi kwambara bakikwiza. Imana iduhezagirane namwe, Imana iduhane umugisha. Kumbure mvuze mu ncamake, ariko Imana ntiyabishaka. Nzoza ndasubiramo kimwe kimwe ntanga n'ukungene Imana yabinganirijemo. Imana nibaho umugisha. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye ko uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Fasha uyu mwene data wese mwami Yesu Kristo yumvise inyigisho yo kwambara tukikwiza. Mwami Yesu ndakwinginze gufasha abamama, gufasha abakobwa, mwami Imana, cane cane abo, kuko nibo bakunda kwamba bagenda bari gusa, bagenda amaguru ari hejuru, amaboko ari hejuru, gikiriza kiri hejuru, ukamenga ntibikenewe kwambagwa. Kristo ndasabye ngo udushoboze, udufashe. Uri Imana mpwemu yera, ukurikirane na mwene data nyumvise, uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana niduhana umugisha namwe. Amen.